Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. N'amakuru tuza kuraba kuyavugwa kucuka kibico bakiri mu bihangange bikomeye cyane mu gisirikare ndetse no mu gipolisi. Inyuma yaho General Major Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu ahagurukiye abo bose bigize bakaboko, abo bose bashatse kunyonora itunga ry'igihugu ndetse no gupfukama mu nda abene gihugu. Muri ano makuru turaza kubabwira ivya General Prime NIYONGABO ndetse na General Bunyoni kuri ubu akaba ari nabo ba general bonyene dufise bafise amapete ahanitse mu bisata barimwo. General Bunyoni mu gipolisi ndetse na General Prime NIYONGABO mu gisirikare. Aba bose baravugwa mu busuma bugiye butandukanye, ariko icatunguye abantu ningene Prime NIYONGABO nawe yoba yatanguye kuza mu madosiye nk'aya kandi yarazwi nk'umuntu yegere cyane Perezida Varisito Ndayishimiye, mu gihe Bunyoni we yavuga ko adacana uwaka na Varisito Ndayishimiye. Byose nuze gucikwa muri ano makuru kuko turaza kubigaruka ko ku buryo burambuye ingene General Prime NIYONGABO nawe ashobora gukurwa mu mabanga ubutarariye kubera vyinshi yakoze mu kunyonora itunga ry'igisirikare ndetse no gupfukama mu nda abasirikare, ivyagize ingaruka mbi ku miryango yabo bose yari ajejwe. Reka imbere yuko tubageza ko hano makuru tubanze tubabwire ko igitoro ngo coba kigiye gutangura kuboneka mu masitasiyo. Bamwe mu biyunguruza bava mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura baridoga ko batoroherwa muri kino gihe ibonekeza ubukene bw'igitoro. Abo biyunguruza bava muri ico gice c'igisagara bakavuga ko bisi zitacemera ko bashikana iyo baja. Abunguruza abantu bakoresha taxi nabo bagirizwa kwikika mukiza mu kuduza ibiciro. Umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo amasoko ntanganguvu bwo bwemeza ko ibitoro bitangura kuboneka mu masitasiyo kuva kuri uyu munsi. Leonidas Sindayiga yavugira ubwo bushikiranganje asigura ko ubukene bw'igitoro bumaze imisi bwibonekeza bwatewe nuko habaye ingorane zagiye ziribonekeza mu bijanye no kukirangura. Mbere benshi baranibuka amajambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu Nyanicubahiro Varisito Ndayishimiye yidogera abo bose bajejwe kuzana igitoro mu gihugu c'u Burundi, avuga ko ari bo bari inyuma yiduzwa ry'ibiciro vy'igitoro kuko ngo banse kukizana mu gihugu ahubwo kikaba cibereye mu gihugu ca Tanzania. Vyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure n'Umuhuza TV. Nkuhaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko nari mpejeje kubabwira mu mfunyapfunyo, reka tubabwire kuri ibi birabana n'ivyatangajwe kuri dosiye ya General Prime NIYONGABO aho yoba igiye guhura n'iya General Bunyoni. Ubundi Bunyoni arazwi nk'umuntu yanyoneye amatungo ya leta kuko yanajejwe amabanga akomeye cyane, ariko cyane nawe akaba yarakoreye mu rwego rwo kwivuna abansi ndetse n'igisata cy'umutekano, mu gihe General Prime NIYONGABO we yarongoye ibiro bikuru vy'igisirikare imyaka 11. Kuri ubu rero ibintu vyoba bitanguye kuyangarana iki gihangange mu gisirikare c'u Burundi, aho aba bompi rero bahurira General Prime NIYONGABO ndetse na General Bunyoni nuko bose ku bibazo vyaba kenshi baguma mu gacerere. Aba n'abantu bakunda kuvugisha abantu babegereye cyane, gusa bo bakagaragara mu bikorwa bitandukanye biba vyashizwe ahabona. Igihe General Bunyoni akurwa mu mabanga y'ubushikiranganje bwa mbere agasubirizwa Gervais buca, benshi barategereje ko ava mu gacerere akagira ico atangaje, ariko barabura. Kuri ubu rero hashikiriwe General Prime NIYONGABO yafatwa nk'ukuboko kw'iburyo kwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Uyu nawe niwe agiye gushikirwa.
Ibintu vyayangaye inyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye ashikirijwe vyinshi mu vyatangazwa n'abasirikare bato bato yoba bari mu gihugu ndetse n'abagiye mu bindi bihugu bitandukanye kugarukanayo amahoro, aho bamwe bavuga ko bataronka imfungurwa ku rugero rukwiye, abandi bakavuga ingene umushahara wabo ari muto, abandi nabo bakidogera ingene bataronswa imyambaro, abandi bakavuga ko imishahara igiye itandukanye kandi abantu bagiye banganya amapete. Ni vyinshi vyavuzwe ku marira y'aba basirikare, ndetse Evariste Ndayishimiye ubwiwe yarahagurutse yifatira mu minwe ico kibazo, niko guhita aduza umushahara w'abasirikare ndetse n'abapolisi n'abandi bose bakora mu gisata c'umutekano no kwivuna abansi mu gutuza ayo marira, ndetse n'ivyo vyatangazwa n'abasirikare. Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kubona ivyo vyose, hari ikibazo coba caratanzwe na bamwe mu basirikare bavuga ko mwiduzwa ry'imishahara batigeze badugirizwa umushahara ku rugero rungana. Nibwo rero Perezida Evariste Ndayishimiye yasubira mu nteguro yategura itegeko riduza umushahara w'abasoda ndetse n'abapolisi, agasanga koko ubwo busuma bwarabaye. Perezida Evariste Ndayishimiye yabonye ko hari amafaranga menshi yanyuruzwa ndetse akagaburwa na bimwe mu bihangange bikomeye cyane mu gisirikare, ivyo vyose bikaba vyari bikuriwe na General Prime NIYONGABO yari arongoye ibiro bikuru vya gisirikare no gushika ubu kuko atari yasubirizwa muri ayo mabanga. Inyuma rero yaho bigaragariye ko ubwo busuma bwabayeho ndetse benshi bakihagira n'amasoko mu gisirikare, harimo nko kudandaza imiti mu gisirikare, ivyo vyihagiwe na General Prime NIYONGABO, kujana imfungurwa mu gisirikare ndetse n'ibindi bitandukanye vyose. Neva kuri ubu nabo yabahagurukiye. Ibihangange mu gisirikare navyo kuri ubu biratekewe n'ubwoba bukomeye cyane, abo bose bagiye basangira na Prime NIYONGABO, abo bose bafise amatungo adasiguritse iyo bayavaye kandi imishahara bahora bahembwa izwi. Kuri ubu rero Evariste Ndayishimiye agiye guhagurukira aka karwi bikomeye cyane, bamwe bakavuga ko bitaza kumworohera kuko nk'umwe yamufasha kugwanya aba basuma ari Prime NIYONGABO, ariko nawe akaba yashizwe mu ciciro kimwe na General Bunyoni, vyavugwa ko bose bapfukamye mu nda abanyagihugu ndetse nabo bajejwe. Ntawo kwibagira kandi amatunga y'umurengera General Prime NIYONGABO afise tuzobashikiriza mu makuru yacu ataha, gusa wewe ufyonde sabone. Alengeme Bunyoni nawe arazwi ko hari umuntu afise itunga rikomeye cyane, mbere ngo hari n'amazu yiwe akoteshwa na leta. Ibi vyose rero navyo bikaba vyarahagurukiwe mu gihe wewe agipfungiwe mw'ibohero rikuru ry'Ingozi. Ni vyinshi tuza kugaruka ko kuri aba bagabo babiri bompi, vyose ntuze gucikwa. Nako kandi mu yandi makuru twababwira ko imiryango ine yo mu burere bwa Afurika ihurira mu gihugu ca Angola kwiga ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ari nawe arongoye umuryango wa Afurika y'ubuseruko, akaba yafashe indege yerekeza i Rwanda mu gihugu ca Angola, aho yitavye inama nyabuna ihuriramwo ibihugu bigize imiryango ya Afurika y'ubuseruko EAC, Afurika yo hagati CEEAC, ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini Serigeri, ndetse n'ibihugu bigize Afurika y'Amajepfo SADC. Aba bakuru b'ibihugu rero bakaba bagiye kwiga ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Iyo nama iza guhuza imiryango ine, ikaba iza kuba ihagarariwe n'ubumwe bwa Afurika. Iyi nama ikaba ibaye inyuma yaho abahinga ba ONU basohoreye raporo ku mutekano muke urangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho bavuga yuko igihugu cy'u Rwanda ngo gishigikira abarwanyi ba M23. Abahinga bakaba bashoboye gutora bimwe mu bimenyetso ngo nk'amakete y'abasirikare bagenda bandikirana. Ikindi kandi abo bahinga bawe bashoboye kubona nuko hagumye imigenderanire idasanzwe ibonekeza hagati y'abasirikare ba EAC ndetse n'uyu muhari, ku buryo uduce vyitwa ko turi mu minwe ya EAC abarwanyi ba M23 ngo babandanije baje yuko bashaka.
Gushika ubu rero bakabona ko ivyapfundikiwe mu masezerano ya Nairobi n'ayerekeye i Rwanda n'abereye i Rwanda bitariko birakurikizwa na gatoyi, ahubwo ko hakenewe izindi nyishu zidasanzwe zishobora gutorera umuti ico kibazo c'umutekano mu kurangwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wa Fyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzi abo aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigeze ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'andi makuru menshi turiko tubatohoreza ko vyose ntuze gucikanwa kuko turagenda tuyabashikiriza ku buryo bw'idonido. Numuhoza TV rero, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muba muriko urakora.